Wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radiyo Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Kadi kaze mwese mwe kuzinukana na Radio Nderagakura amakutubashiriza muri kitondo cyo kuwa kane igenekezo rya 29 ruheshi mu mwaka wa 2023 akagize niyo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa kabiri hava mu gihugu ca Angola aho yari yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika buseruko, umuryango w'ubutunzi bw'amareta y'ibihugu vya Afrika yo hagati nama mpuzamakungu ibihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ibihugu bihurikiye mu muryango w'iterambere rya Afrika y'umanuka bakaba bari bagiye kuraba ukuntu hogarukanwa amahoro mu buseruko bw'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kuri wa gatatu niho abatora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye kubandanya n'inyigisho za kaminuza beganirizwa hamwe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba ari we yatanguje ico gikorwa. Kuri wa gatatu n'abisilamu bo kw'isi yose barahimbaje umunsi mukuru w'intama aho bibuka ugutanga ikimazi ku Mana kw'intumwa yayo Ibrahim. Izabazanye inkuru zigize amakuru yacu mu kanyari n'inkuru mu buryo buramvuye. Basiye kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Gabriel Bigirindavye na muhinga bw'ivyuma Nadia Nshimirimana twateje kwabwira mu nkuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa kabiri ava mu gihugu ca Angola aho yari yagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika buseruko, umuryango w'ubutunzi bwa mareta ibihugu vya Afrika yo hagati, inama mpuzamakungu y'ibihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ibihugu bihurikiye mu muryango w'iterambere rya Afrika y'umanuko. Muri yo nama yatunganijwe n'umwe bwa Afrika mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abayitavye barakeje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kuntu ariko aritanga kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatare mu karere. Baca banasaba umuhari M23 gushira ibigwanisho hasi kurikire. Rosine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwamushikanye mu gihugu ca Angola i Rwanda aho yari yagiye kwitaba inama y'inyabune igizwe n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko EAC, umuryango w'ubutunzi ugizwe n'ibihugu vya Afrika yo hagati CEAC, umuryango w'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini CIRGL, be n'umuryango w'ibihugu vyo mu bumanuko bwa Afrika yitaye iterambere SADC. Iyo nama ikaba yaritunganijwe n'ishirahamwe rigize ubumwe bwa Afrika. Iyo nama ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene iyo miryango yose yoshira hamwe inguvu kugira ngo ibikorwa isanzwe ikora mu gusahiriza igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo batsimbataze amahoro n'umutekano bishobore gukorerwa mu runani, na burya iyo miryango yose ifise intumbero imwe yo gushigikira ico gihugu kibanyi kugira ngo gisimbataze amahoro n'umutekano. Kari n'akaryo keza ko kurabira hamwe intambwe bigezeko mu gutsimbataza amahoro n'umutekano no gushira hamwe uburyo iyo miryango yozirahura kugira ngo ishobore gushira inguvu hamwe kugira ngo bashobore no gushikira iyo ntumbero yuko amahoro n'umutekano bisimbatara mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, na cane yuko ico gihugu cimirije amatora mu mpera z'uno mwaka. Mu vyayazwe abakuru b'ibihugu basanzwe barongoye iyo miryango bagarutse ku ruhara ntangere rw'amasezerano y'amahoro n'umutekano yo mu shirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, accord cadre pour la paix, la sécurité pour la région et l'est de la RDC niko twita mu Gifaransa. Amasezerano nayo akaba asanzwe arongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kirumara kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ryo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi. Muri iyo nama kandi igihugu c'u Burundi casuye kandi gutegwa iteka aho abakuru b'ibihugu bemeje yuko
yuko inama izokurikira y'iryo nyabune igizwe n'iyo miryango uko ari ine izoshobora kubera mu gihugu c'u Burundi ku matariki azomenyekana hageze. Muri iyo nama abakuru b'ibihugu bashimye kandi intererano n'ibikorwa vyinshi birangurwa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari wasanzwe arongoye n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko aho abandanya ashira inguvu nyinshi cane kugira ngo akarere ka Afrika y'ubuseruko gashigikire koko igihugu kibanyi biciye mu nteko zivuye mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo zishobore gushigikira igihugu kibanyi barukana amahoro n'umutekano. Wakali Rosine Girone Gatoni havugira umukuru w'igihugu. Kuri wa kabiri niho hatanguzwa icesi ingwihariwe ivy'ubuserukizi bw'ibihugu mu Burundi semaine diplomatique. Icivugo c'uyu mwaka ni ugushira imitahe mu gwaruka rwo mu Burundi no muri Afrika muri rusangi mu bisata bitandukanye akari kimwe mu vyashimikwa ko mu gutunganya ivy'ubutunzi mu ntumbero yo gushikira iterambere rirama. Umunyamabanga ntegezwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire Ferdinand bashikako ane baserukiye umushikiranganje muri ivyo birori yavuze ko arakajyo keza ko kwerekana mu makungu bwiza bw'u Burundi imico nakaranga ubuzima n'iterambere by'abene igihugu kugira ngo iryo terambere rishoboke akavuga ko rero ko hoshigwa imbere ugwaruka kuko ari go rufise inguvu zo gukora. Tuananza makuru yacu yavuga mu gisata c'indero kuri uyu wa gatatu niho abatora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira ku banyeshure barangije amashuri yisumbuye kubandanya n'inyigisho za kaminuza beganirizwa hamwe. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akaba ari we yatanguje ico gikorwa. Ico kibazo rero naco kikazokorwa kuva ku igenekerezo rya 11 gushika ku rya 14 mu kakaro uno mwaka. Akaba yasavye abatowe gutora ico kibazo gukorana ubwitonzi ico gikorwa kugira ngo kizogende neza. Turiko turasozera umwaka w'ishure muri uko gusozera rero umwaka w'ishure tuzokoresha ikibazo gisozera amashure nyuma y'ishure shingiro kigatanga n'uburenganzira bwo kuja muri kaminuza twita examen d'etat. Nkuko rero twama tubikora abatora ico kibazo baba bavuye mu mashure atandukanye bagaca bakorana n'abasanzwe bategura izo programa zigishwa kugira ngo bashobore kudutorera ikibazo. Kugira ngo rero kigende neza duca tubazana ngaha turi uyu munsi kugira ngo tubashire hamwe bashobore gutora ico kibazo hanyuma kandi tubashire mu kibanza dushobora kubacungereramwo kugira ngo ico kibazo ntihagire akanyoni gahava kakigurukana hataragera yuko igikorwa. Aha rero turi niho abamubona bazomara imisi bariko baratora ico kibazo bacungerewe n'abajejwe umutekano kugira ngo rero bigende neza kuva uyu munsi ntibasubira kuvugana n'umuryango ntibasubira gutelefona ntibasubira kuvugana n'abagenzi bazova ngaha ico kibazo gihejeje gukorwa. Rero nuku twama tubigenza kugira ngo ico kibazo kigende neza. Aha rero twaje ngaha kugira ngo ubwa mbere turabe twebwe nyene amaso mu yandi abazotora ivyo bibazo kugira ngo mbere tubashikirize n'akajambo ubwa mbere hoho akajambo ko kubashimira kubera iki gikorwa ni gikorwa cyo kwitanga kandi abigisha imisi yose bama bitanga kuko uravye igikorwa bakora nta mpembo novuga ihuriranye n'ico gikorwa twohava turonka. Ubugira kabiri no kugira ngo tubashikiza akajambo kajanye n'ingene babwiza kwifata mu gutora ivyo bibazo kugira ngo ivyo bibazo bize bisohoke ari bibazo bimeze neza abanyeshuri bazobikora baze babikore neza mbere n'abazobikosora baze babikosore borohewe atangorane zirinze kuba. Tubanarije amakuru yacu mu bijyanye no gushigikira gisata c'indero nyene ibikoresho by'ubuhinga bwa none bigizwe n'imashini nyabwonko 10 imashini yo gusohora impapuro imwe n'ibindi vy'agaciro k'imiliyoni zirenga gato 20 z'amarundi byaratanzwe kuri wa kabiri n'ishyamwe FIDA International Burundi muri commune y'Indero yagashikaba mu ntara ya Ngozi nkuko bishikirizwa na niyo kwizera Philibert Muhuza bikorwa mu ishyirahamwe risanzwe rifise icicaro muri Finland ni mu ntumbero yo gufata mu mugongo ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu gutanga inyigisho z'akanovera agasaba bironse kubibungabunga.
ishirahamwe Fide Internationale yahejeje gushikiriza leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ibikoresho bigizwe n'imashini nyabwonko zishika ku 10 na vya vyuma bibika umuriro bita ondirero mu Gifaransa bishika ku 10 nyene tutibagiye mbere na ca cuma gisohora impapuro imprimante mu Gifaransa nico twokwita yuko ari ivyuma bimwe bita multiprise muri w'ikifaransa bifise agaciro k'imiliyoni zirenga gatoyi 200 z'amafaranga yacu y'amarundi. Ishirahamwe Fide Internationale Burundi rikorera mu gisata c'indero mu vyo rero dukoreramwe harimo kandi gushigikira kugira ngo hashobore kuba indero y'akanovera muri uko rero mu ndero y'akanovera eka mbere no kwigisha ugwaruka ibijanye n'ubuhinga. Iryo shirahamwe rero Fide Internationale ryaciye ryiyumvira abiri kumwe n'ubushikiranganje yuko mu migambi yaryo mu byo ryokora ryotanga bino bikoresho bizofasha muri ivyo bikorwa ubwa mbere mu gushika indero y'akanovera ugira kabiri kugira ngo gwaruka arushobore kwiga ibijanye n'ubuhinga na cyane cyane ibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi narirya ubikenewe cyane aho umuntu abageze mu buzima bwa misi yose. Ku muyobozi w'indero wo muri komine Gashikanwa hasanzwe hari bino bikoresho tibagiye mbere n'umuyobozi wa rino shure nuko bino bikoresho bibungabunga n'ibikoresho bije kugira ngo bifashe ugwaruka bifashe inyigisho gutera imbere bigaragare neza yuko ari ibikoresho bikwiye kubungwabungwa kugira ngo abariko barikoresha ubu babikoreshe mbere n'abazoza mu myaka izokurikira y'ishuri hashatse kuvuga abanyeshuri nabo baze babikoresha na ibikoresho ngira kamaro abanyeshuri nabo borondera umwanya bakaza kwimenyereza gukoresha bino bikoresho batibagiye mbere no kubibungabunga nk'ivyabo bakabibungabunga kandi nk'ivyo batoyi babo bazoca hano muri rino shure tibagiye mbere n'andi mashure asanzwe ari muri kano karere bazokoresha bino bikoresho. Turavye mu byo ishirahamwe Fide Internationale Burundi bemeranije gukorera hamwe n'ubushikiranganje bw'indero baremeranije yuko buri mwaka ishirahamwe Fide Internationale rizoza riratanga ibikoresho nk'ibi mu makomine risanzwe rikoreramo bikumvikana yuko rero Imana ifashije ishirahamwe Fida na cyane cyane barifasha yuko mu mwaka uza kandi rizotanga ibikoresho nk'ibi mu yindi ntara aho ishirahamwe Fida risanzwe rikorera. Umuyobozi ajejwe amashuri yibanze n'ay'abana bato mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Malaysia Hatungimana yaraserukiye umushikiranganje muri ico gikorwa arashamiye ngabire ya Fida Internationale Burundi agasaba barosiyo ivyo bikoresho kwifata neza na rijya bisanzwe binazimvye. Ingabire turayikengurutse cyane kuko izodufasha muri byinshi cyane cyane mu gushimangira ubumenyi bw'abana izodufasha mu gufasha abana buguruka kugira bashobore kubandanya barondera banoganza ubumenyi baronse mu ishuri bace babandanya n'inyuma y'ishuri kugira bishobore kubagirira akamaro muri kazoza kabo na kazoza k'igihugu cacu. Ibi bikoresho ntibyoroshe kuronka kuko biranazimvye. Dusavye rero yuko abantu babironse bobifata neza kugira ngo bishobore kubandanya gufasha urwaruka rwacu babibe hafi bivyononekara n'ingoga ariko mu gihe babibaye hafi bakabifata neza birashobora kubandanya bikora imyaka itari munsi y'itanu. Dusabye rero yuko ababironse bandanye babikurikiza neza bakabironkeramwo ivyo bategerezwa kubironkeramwo ubumenyi cane cane bushimangira indero barose mu ishure ivyigwa barose mu ishure. Muzoza amakuru yacu kuri wa gatatu abayisilamu ku isi yose barahimbaje umunsi mukuru w'intama aho bibuka ugutanga ikimazi ku Mana kw'intumwa yayo Ibrahim uhagarariye amasengesho ku kibuga cyo mu Nyakabiga Sheikh Ali Sompwe akaba asaba abantu bose gukundana bakirinda ishari n'inzigo rwaruka nago ariko Burundi bwejo rukubaha Imana n'abarukurira kuko ariho ruzovamwo abantu bakamaro muri kazoza. Munyamabanga mukuru wa Komibu muri Sho Ramadan nawe akaba asaba abayisilamu gusabikanya n'abandi bose barose. Uno munsi usigura yuko ari umunsi w'intama no kuvuga twibuka igihe intumwa y'Imana Abrahamu yaragira ngo abanje umwana we w'ikinege Ismail n'Imana yaci imuzanira intama nkuko tuma tuvuga ko ari umunsi w'intama niyo mpamvu tuvuga ko ari umunsi w'intama kubera Imana yamuzaniye intama kugira ngo niba bamubaga Ismail kuko usanga ku isi yose no munsi n'akanyamuneza ko abayisilamu mu kubaga intama. Ubutumwa tutanga uno munsi nuko tusabikanya abisilamu ko Imana itubwira yuko umunsi mukuru umunsi wo gusangira n'abatarabisilamu nawo tutemera kumwe ngo ni umunsi wo kubaga intama impene n'inka tugasangira. Ingendero ibonye rero no munsi mukuru mugabo ikorwa birabandanya
nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu amabivuga yuko tujye ku kivi tujye ku kazi turondere ibyo dufungura kugira ngo umuntu wose uronge icyo ufungura umufuko wose uronge n'urufaranga ushiramo ni ngombwa yuko nitwaheze umunsi mukuru twaheje umunsi mukuru asigaye yuko dusangira n'abandi gusa kugira ngo tusubire tujye ku kivi. Amakuru gafite kwashiza reka baraha agarukiye tubakingurukira mwege mwese mwariko mutega yompi tutibagiye na Nadia Nshimirimana yari mu ngabwije abashikira neza Gabriel Bigindavye nariko ndabashikiza hano bifuriza ko mororanirwa Imana ize kubongereza inkomezi mu bikorwa muza kurangura kuri uyu wa kane na Gahwane.